Saif al-Islam Gaddafi ni umuhungu wa Gaddafi umwe asanzwe ahigwa cyane na CPI Cour Penal Internationale eka n'ayandi masentare mpavyaha mpuzamahanga yagirizwa crime contre l'humanité. Uyu ahejeje kwicwa nka se ngo yishwe asanzwe mu nzu n'abamercenaire ngo irunyuma yaho bari bahejeje kuzimya amasanamu yose acunze urupangu rwiwe. Urupfu rwiwe ruko ravuga gongera ruvugisha abantu benshi, ibimbuga ngurukana bumenyi, ibimenyesha makuru bigenda bitandukanye, itangaza makuru eka n'abantu benshi muri Libya vyabacanze, bamwe bavuga sivyo, abandi ni nkinamico, abandi bafite andi majambo bako baravuga. Turaza tuyarabire hamwe mwido nido. Turaza kugaruka kandi ahitwa Gwemera na Kibirizi aho AFC M23 zino mbwebwe za Sarambwe ziriko zirakomeza igikorwa zari zimaze iminsi zirimwo zikora igikorwa cyo kwiba ibitungwa eka no kwiba ibifungurwa, aho bene gihugu bavuga ati none nimba mushaka kugenda ntimwogenda mutaduhonereje ivyacu mu gihe mwaduhonereje abacu. Uko niko vyifashe. Turagaruka kandi turabere hamwe intambara iri hagati y'u Rwanda na Kongo, atari mu ngorane za karere ka EAC ahubwo mu rugero canke mu kibanza cy'uzorongora OIF ariyo francophonie muri no mwaka turimwo. Aha naho tukavuga ko hariho haranyinyana uwitwa Louise Mushikiwabo na Denis Mukwege. Uyu Denis Mukwege akaba ari umukongomani adasanzwe cyane, akaba yararonse na prix Nobel. Byose turabirabira hamwe muri ano makuru n'ubusesanguzi. Walungu ntivyoroshe, baraye bahacucunye bahagira umuyonga, aho bivugwa ko naho igitigiri kitaratunganwa neza, ariko baramaze gutanga igitigiri ngereranyo ko hamaze gupfira imbwebwe za Sarambwe zigera ku majana 3, kandi benshi bakaba batokongejwe na drone, hakaba habaye isibaniro, hakaba habaye ifu. Ni Walungu aho benshi tuza kuza turabere hamwe iyo imbwebwe za Sarambwe zasigaye canke zarokotse uno mucanwa zirutse zigana Malawi. Hateguwe amasengesho azotangura igenekerezo rya 6. Aya masengesho sayandi n'amasengesho ngo yo gusaba Imana uruzuba ruri muri Malawi ngo gwinshi gwatikije ibitungwa, imirima n'ibindi vyinshi bikenera imvura, ngo basaba Imana ibaronse imvura idahagarara, imvura nyinshi cyane, barabe ngo ko umwimbu wo kwiyongera. Byose turabirabira hamwe. Turagaruka kandi Sud Kivu muri Fizi ho plateau, tubabwire akabi n'akabibi imbwebwe za Sarambwe, AFC M23, RDF, abasogosi, Red Tabara, twigwaneho za Gumino eka coalition yose, amabi n'amabwa bahaboneye. Ido nido ni nyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, nkuko bisanzwe reka mbanze ndabaramutse nongere ndabakire kuri no mbonesha kure yanyu ariyo Free Podcast TV. Ndabakengurukire mwe muduhahengeshanya kudukurikira muri gihugu cyaho ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika muri rusangi, muri Aziya, Amerika eka ni Burayi. Ikaze rero ano makuru nkuko twe twebamenyeshe mu ntangamarara, umuhungu wa Gaddafi ariwe Saif Islam Gaddafi ahejejwe kwicwa mu masaha atarenze 4, aho rero urupfu rwiwe ruko ravugisha abantu benshi. Bamwe bavuga ni camouflage kuko ngo ariko araronderwa n'amasentare mpuzamakungu mpanavyaha, cane cane ku vyaha ngo asanzwe aregwa na Cour Penal Internationale ariyo CPI, aregwa ku vyaha ndenga kamere n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, ngo yoba rero ariko arakamufra urupfu rwiwe. Ariko runo rupfu rw'uno muhungu rukaba gwavuzwe kumbonesha kuri zose zidatandukanye n'abahinga bagenda batandukanye, aho mbere na RFI biciye mu mumenyesha makuru wabo yitwa Remy Ngono yatangaje nawe nyene avuga ko yishwe n'abamercenaire, ngo même chose nkuko se yishwe. Murabizi urupfu se yishwe kuko bamuteye muhira iwe, bazimanganya amasanamu yose y'amakamera, bazimya amakamera, hama ngo yicwa n'abamercenaire bagera kuri
bane. Rero urwo rupfu benshi bakaba batariko bararuhuriza ko, aho benshi nko ntegeje kubibabwira bavuga ko ari inkinamico yo bakinye kugira adisparese amakungu canke ivyo yagirizwa ntibabandanya bimuharura ko, ariko uru rupfu gogo ngo rukaba rwagenze uko rwagenze. Nta rubuga ngurukana bumenyi mpuzamahanga rutariko rurabivuga, ano makuru mushaka murashoboye kuja kuyahinyuza, ariko amwe mu mbuga ngurukana bumenyi canke mu bitangaza makuru twagiye turegeranya nibi biri hano muriko muribonera. Uyu muhungu rero akaba yiciwe mumwe mu nzu ziwe arivyo bita residence ire ahitwa Al-Zitan, aho hitwa Al-Zitan, akaba ariho yasanzwe mu rugo rwiwe aragandagurwa n'abamercenaires bagera kuri bane. Gwemera ni mu burasirazuba bwa Kongo, Gwemera Kibirizi AFC M23 nkuko basanzwe babikora mu minsi heze bariko barabikora. Twarumvise amaborogo y'abanyekongo bahaba n'ubu vyakomeje, bariko baregeranya ibitungwa, impene, intama, ingurube, eka n'ibindi ngirakamaro n'imfungurwa zigenda zitandukanye, batekera batwara. Rero aho bene gihugu mu mwanya barashavuye kuko bariko baribwa, ariko mu wundi mwanya bakagaragaza nko kumengo ngo bafise icizere cyuko zino mwebwe zasarambwe zoba zishaka gusohoka muri buno buce, ariko ngo bakagenda babivyo nkuko basanzwe babikora. Uvira mwarabonye biba amakaburimbo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, biba za Bralima, mwarumvise mu duce tugenda dutandukanye bamaze imisi bavamwo za Bukavu n'ahandi mu nkengera haho. Ivyo bagenda barakora ni toujours kwiba. Mwarabonye na Goma bari bamaze imisi bako bari imiduga batwara mu Rwanda. Ubu rero hariko haravugwa Gwemera Kibirizi, si bibaye no munsi gusa, byari bimaze imisi biriko biraba, ariko bongeye baragenda guhohosha abene gihugu. Rero bakaba barasaba ngo FARDC wazarendo n'abafatanya bikorwa bakoresha umwanya babanguke babarokore, kuko abahora bitwa ngo nabaje kubarokora ngo naba hypocrite kandi naba anodin. Musanzwe mutwe abakongomani bakoresha igifaransa, ayo niyo majwi ariko arasirikira. Ntitwashimye gukoresha amajwi yabo hano kuko bashoboye kumenya uwo muntu ninde mu gihe baba batarahasohoka, hanyuma bakamugirira nabi. Muri OIF Organisation Internationale de la Francophonie, Denis Mukwege ariko arahabwa amahirwe menshi cyane yo kurongora uno muryango wa Francophonie, mu gihe mushiki wabo ahabwa amahirwe yo gusohoka, kuko yaramaze manda zibiri. Ubu rero u Rwanda rukaba ruko ngo rurifuza ko yo kwiyongera manda ya gatatu, amahirwe adafise, mu gihe na Canada yongeye gukoresha imvugo yari yarakoresheje mu myaka iheze ivuze ati ari Louise dukuranga amafaranga yacu dusanzwe dushiramwo. Aka n'abandi bafatanya bikorwa bo muri OIF nuko bariko baravuga. Ndabibutse ko Louise mushiki wabo kugira yemegwe ntiyatowe, yarateretsweho na Macron. Aha naho hari ngo mu gihe Emmanuel Macron yarashitse ku butegetsi cyane ngo ashaka ngo kweza no gusubiza imigenderanire myiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubufaransa. Cavuga ati ikintu ca mbere no bafasha, reka tumaze dushireho uno mugore Louise mushiki wabo. Kandi byarateye n'induru nkuko nyene ko ndabibabwira, kuko ibihugu byinshi byabagiriza babagiriza ko u Rwanda rutari mu bihugu bikoresha igifaransa canke les pays francophones, ari igihugu kiri anglophone. Ni gute twoyobogwa n'umuntu ari mu gihugu c'aba anglophone? Ariko byarangiye kwera inguvu canke ugutakamba kwa Emmanuel Macron, ntituzi inzira yacishijemwo, ariko vyagaragaye ko ijwi rya Macron ari ryo ryatumye Louise mushiki wabo aza hano ku burongozi bwa OIF. Kino kiringo yarahamaze, ariko benshi bakiyumvira ni kubera ko u Rwanda none rugumizaho mushiki wabo mu gihe bamujija incompetente, inapte n'ibindi byinshi, aragirizwa fraude, aragirizwa kwiba. Yarabashire ku masonga ko igihe ndabemerera ko ngiye gukora ikiganiro kuri mushiki wabo, ariko bikarangira bitagenze neza mu nzira imwe canke zibiri. Nababwiye ko mushiki wabo yagizwa kugura marido y'idolari ibihumbi 200. Munumva ko atari amafaranga make ugenda kuyagura marido dimwe. Aragirizwa malversation mu buryo ubu canke buriya. Mu ncamake muri
OIF ntibamushaka. Rero ikibazo aho kiri ni hehe? Ikibazo kiri mu Rwanda. Uyu mushiki wabo biravugwa ko Paul Kagame mu nkotanyi hariya mushiki wabo nawe nyene afise uburemere budasanzwe, mbere bivugwa ko ari mu bari gushobora kuba bakandida ubushize igihe bamwongera manda ya kabiri. Rero ngo Paul Kagame no Rwanda eka n'inkotanyi zimukikuje bavuga rumwe ngo batifuza ko Louise mushiki wabo agaruka mu Rwanda kuko atakindi kibanza bari bumuhe. Rero ngo bipfuza kumugumiza a distance, nico bituma bagomba ngo kumugarda hiyo ngo mu vya OIF kugira ntaze gutera umudurumbanyo mu nkotanyi. Uko niko vyifashe Walungu. Rero kandi tugaruke mu burasirazuba bwa Kongo, Walungu drone zaraye zurongera ziririrwa zicucuma hano hantu imbwebwe za Sarambwe zamerewe nabi cyane ku muvuduko udasanzwe, mu gihe bareko baragerageza ngo kuhirundaniriza no kugira ama contre attaque ama offensive mu gihe bakoragerageza kugira ama offensive ateye ubwoba, niho drone zaduga mu kirere nkuko bisanzwe zirabacucuma zirabavugutira umuti. Warokotse nuwiruka gusumba Francine Niyonsaba, kuko hano igitigiri cyane kiriko kiravugwa na hata bilan iri exact irasohoka, ariko ibitigiri mfata kibanza biravugwa ko hatikiye inganda ngo abasirikare canke imbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi Redi Tabara twigwaneho na Gumino bagera ku gitigiri c'amajana 3. Aha abakomeretse ntibaravugwa, ariko nagwanda babwire ko ngo inyuma y'ico gikorwa Warungu igaragara ngo kaba birutse bagana umuji wa Bukavu. Aya n'ayandi rero niyo tubandanya tubatohoreza kuri uno munsi wose tuza kubana turi kumwe. Iruhande rero ya Warungu tugaruke twongere duce muri Malawi. Muri Malawi umukuru w'igihugu ni President Professeur Altil Peter Mutharika akaba yasavye ko abanyemarawi bose bo kuyegeranya batisunza amadini bavamwo, ariko bagakora amasengesho y'akarahabutaka, amasengesho adasanzwe, amasengesho rukokoma azotangura itariki 6 za kuno kwezi nyene kwa kabiri. Akaba asaba kwiyegeranyiriza hamwe kugira basabe ngo Imana ibarinde uruzuba bamazemwo igihe ngo ruko rurumisha imirima n'ibindi bikorwa vyinshi gonona n'ibindi bikorwa vyinshi vy'iterambere rusangi, cane cane bisaba canke bikenera imvura. Uko niko vyifashe muri Malawi. Rero bararira bagatakamba ngo uruzuba ruhari ni rwinshi cyane, ariko ndabibutse ko si muri Malawi gusa, na hani wacu izuba ntirivyorosha kuko imirima myinshi maze kubona hagati mu gihugu aho twagiye turaca ntivyoroshe. Hari imirima yumye, hari abantu birukanga bakarima hakiri kare, ugasanga ibigori canke ibiharage vyari vyaduze ku mvuduko kudasanzwe, ariko imvura igacikatika hanyuma imirima igaca ihura n'ibibazo bidasanzwe. Rero si muri Malawi gusa, ariko nuko bobo barinda bagira igikorane canke bagira amasengesho yo gusaba imvura ku vy'umwihariko canke spesialement gusaba imvura. Murumva ko baba batorohewe. Nagomba ndababwire ko hariho n'umurongo w'ifatiro bisunze, ni Abikorinto ba kabiri igice c'indwi umurongo wa 14. Abafisa ama Bibiliya murabanguka musome uwo ni umurongo muri Malawi bazokwisunga mu gukora ico gisabo canke ayo masengesho yo gusaba Imana ibaronse imvura nyinshi cyane ngo barabe ko bokira ugo uruzuba ngo n'umwimbu ube mwinshi cyane. Tuve rero muri Malawi tugaruke kandi muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, Sud Kivu, muri Fizi, muri Haut Plateau hariya FRDC yakoze exploits zidasanzwe aho bacucumye zino mbwebwe za Sarambwe. Ariko nagomba kubamenyesha ko mudahava muza mu mbwire Fleury kwikura doha resultat positive ku ruhande rwa FRDC gusa. Vyifashe gute? Nuko kuva itariki batangarije ko bavuye muri Uvira inyuma yiri ya bombardement ya Poro ya Karundu, nagomba nabwire ko nta exploit positive, nta gitero canke
urugamba ruha avantage izi mbwebwe za Sarambwe ruhari, ahubwo aho biko birabera hose FRDC na Wazalendo n'abafatanyabikorwa babo bariko baravyifatamwo neza, aho usanga bagenda baradenisha bongera babaderoja birukana zino mbwebwe za Sarambwe mu makambi caye mu birindiro bigenda bitandukanye no mu duce twinshi bari bariharije igihe kitari gito. Nico gituma mwumva resultat zihari ubu ari kumva ko FRDC yafasha FRDC yagize ibi drone za FRDC zagize ibi bafashe ibigwanisho bingana uku, amakarasha angana uku, kugera naho mbere hariho n'umwana yitwa Sengiyumva Theobald w'imyaka 23 yavutse mu 2003. Uyu mwana yanteye akagongo cyane, avukira ahitwa Ibugarama, akaba ari mu bantu basize ubuzima hano Ifizi. Bikaba bigaragarira kuri no karata yiwe ya ndangamuntu ya Kinyarwanda bamusanganye. Uyu rero kumborengira bamusize ku mugaragaro kuko ari muto cyane, gira nawe nyene yabateye ikigongo. Rero ino leta y'u Rwanda nkuko bama babisavye n'abanyarwanda, ni musabe no kuri mukomeze bikunda, munahaguruke mugwanye kana karengane na ino ngeso y'inkotanyi yo gufata abana bato ataco bazira babarungika ku mirongo y'urugamba, aho kubarungika ku ishuri kubategurira kazoza bakabarungika ku mirongo y'urugamba kugira buzurize imifuko ya Paul Kagame n'umuryango wiwe. Ndavuga inkotanyi eka n'umuryango umukomokako muri rusangi. Ubu aya makuru turiko turamenyesha ya Fizi, tubamenyesha ko bishe abagera ku 34, hanyuma abandi 12 batwigwaneho na Gumino barafatwa mpiri. Rero iyo niyo bira ihari hari ya Fizi muri Haut Plateau. Ibi navyo bikaba vyashobotse ngo kubera umukomanda adasanzwe, umukomanda AI wa Sukora, akora muri secteur ya Sukora ya kabiri. Uyu nawe akaba yitwa Colonel uyu nawe akaba azwi ku izina rya Colonel Apoko Bangala Michel. Uyu Michel rero akaba afite strategy ngo zidasanzwe zahimbaye abasirikare ba FRDC, Wazalendo eka n'abafatanya bikorwa babo. Ibi byose ndiko ndabashikiriza vya Fizi bikaba vyatanzwe canke bikaba vyatangajwe n'umuvugizi wa FRDC muri yo secteur opérationnel ya Sukora ya kabiri. Uyu nawe akaba atari uwundi, akaba ari umenyereye Surietena Mbuyi Kalonji Regan. Amakuru rero muri no mwanya tubafitiye akaba arayo, ariko ntimuhengeshanye kubandanya muri magabo mu gukurikirana ibiganiro bica kuri Flow Podcast TV. Ndizera ko mwirirwa neza kandi ndizera ko musanzwe muguwe neza mu miryango yanyu. Abafatiye kino kiganiro hagati n'abatari basanzwe bakurikirana runo rubuga, mukaba mwahawe link canke mukaba mwabonye kino kiganiro ku mbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye. Mwibuke gusimbira kuri YouTube, mugire subscribe canke s'abone, hama tubandanye twagura umuryango wa Flow Podcast TV. Mwarahezagiwe. Ndabutse nta Flow Podcast TV atamwebwe. Ciao ciao.